Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye, ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV, ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru atandukanye aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa muri politike, aba ari kuvugwa mu mutekano, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyagejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane arabana n'ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, agiye kwibanda ku ngingo nkuru zikurikira, aho tuza kubabwira ku biriko biravugwa ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye, aho yama mu ngendo ariko bikaboneka ko izo ngendo ataco zungukira Uburundi, kandi bikaboneka ko izo ngendo ziba zonona amatungo y'igihugu mu gihe igihugu kirimo mu bibazo bitandukanye kandi bikomeye, ariko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi akama mu ngendo, bikaboneka ko ingendo akora ataco zimarira abarundi, aho benshi nyine batanguye guhaguruka bakamwamagana bakavuga ko ingendo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi ariko arakora ari ingendo zidafise ico zimaze kandi ziriko zironona amatungo y'igihugu ku rugero rwo hejuru, mu gihe bizwi neza ko izo ngendo akora nta kintu na kimwe byungukira igihugu. Ariyo mpamvu nyine abarundi batari bake batanguye gusaba Perezida Evariste Ndayishimiye ko yahagarika ingendo ziriko zirakorwa n'umutambukanyi wiwe, kuko biboneka ko ari ingendo ziriko zirahombya igihugu kandi bikaboneka ko ari ingendo ataco ziriko zirinjiza mu gihugu. Ariko benshi mu banyepolitike ndetse n'abarabira hafi bakabona ko ingendo z'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu aba ariko arakora ari ukugira ngo agwize amafaranga ya misiyo, kuko biraboneka neza ko izo ngendo nta kintu na kimwe abarundi babyungukiramo, kandi bikaboneka ko ari ingendo zo kwineneza akora kugira ngo abashe kubona amafaranga menshi, mu gihe Uburundi buri mu bibazo bitandukanye bijyanye n'uko Uburundi bwabuze amafaranga mvamakungu, ariko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akaba ataco bimubwiye, ahubwo we akama mu ngendo zidahera. Hari byinshi nyine twabateguriye biriko biravugwa ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu, nyine turaza kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku makuru ateye ubwoba adahumuriza ariko aravugwa hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambi ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo, aho ibintu byaba bigeze habi cane ku rugero ruteye ubwoba, ku buryo Perezida Evariste Ndayishimiye asigaye afata ingingo biboneka ko ari ingingo zikiza, ariko umunyamabanga mukuru w'umugambi ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo bikaboneka ko izo ngingo zitamuraba kandi akabandanya kuzangiza. Byose nyine bikaba byerekana ko umunyamabanga mukuru w'umugambi ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo aterekwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi yerekana neza ko atamusumba, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye aramubuza gukora ibintu akabikorera icyo. Ejo bundi twarabahaye amakuru arabana n'ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze, akavuga ko atanama z'umugambwe zemewe gukora mu mwanya w'akazi, ariko igitangaje kandi kinateye ubwoba ni uko Reveriyani Ndikuriyo kugira ngo amwereke ko ataco avuze imbere ye, uyu munsi yakoze izo nama kandi akazikora mu minsi y'akazi, mu gihe nyine Perezida Evariste Ndayishimiye yari yamutumye kubibuza, ariko nyine akamwereka ko ataco bimubwiye. Nabyo nyine twari bateguriye turaza kubashiriza mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku nkuru y'umubabaro kandi ibabaje y'umumenyeshamakuru Floriano Irangabiye, aho amaze igihe kirenga umwaka apfunzwe ku karenganyo, kandi bikaboneka ko apfunzwe ku buryo budakurikije amategeko, kuko biboneka neza ko atacaha yakoreye Uburundi, ahubwo ko nyine bamupfunze kubera umwuga akora wo kumenyesha amakuru, kandi bakaba baramujijije nyine ko asohora ibyiyumviro bitandukanye n'ibya leta y'u Burundi. Byose nyine twabateguriye tugiye kubashiriza mu idonido ry'aya makuru. Wifuza kuzajya bo mu mbere bashirwa n'amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Umwamikazi w'u Burundi arabandanya kugendura isi, ingo muherekeze aragiye, ingo mu mutegere aragarutse, ingo mu muherekeze kandi nyaruka mu mutegere, nyaruka arasubiriye kugenda.
Ivyegera by'abakuru b'inama nshingamateka na nkenguzamateka, abashikiranganji, abategetsi b'abakenyezi hari abantu batacorohewe mu mabanga bajejwe kubera ko bategerezwa kujya gutegera umutambukanyi w'umukuru w'igihugu igihe aba agarutse mu gihugu n'igihe aba agiye kugenda. Akanya kose ni kuja ku kibuga c'indege ca Bujumbura guherekeza canke kwakira umwamikazi, hamwe hose bigatwara amasaha n'amasaha. Nta kundi umwamikazi arubahwa kandi bitegerezwa gukora kuko ariyo mategeko baba bahawe, ariko bikaboneka ko nyine ari ibintu biteye isoni kandi bibabaje kubona umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye yama mu ngendo, ariko bikaboneka neza ko izo ngendo ataco zungukira abarundi. Ariyo mpamvu abarundi mu mihingo yose batanguye kwamagana ingendo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi akora, kuko biboneka neza ko izo ngendo ataco zinjiriza igihugu. Nyuma y'iminsi 5 yari amaze agendera Uburundi, umwamikazi ejo yararuriye indege imushikana muri Turukiya. Yari yaje kugendera Uburundi avuye mu Buganda. Imbere yaho gato naho yari ayagendeye Uburundi avuye mu Buhindi. Ibindi bihugu biratanguye kugabanya ingendo zitagira akamaro, ariko mu Burundi ho aho kugira ngo bagabanye ingendo zitagira akamaro, bo barabandanya kuzongera, kuko n'amafaranga yari asanzwe akoreshwa mu ngendo zo hanze y'igihugu zikorwa n'abategetsi yaragwijwe inshuro zirenga 2, ariko biboneka ko ashobora no kuziyongera, kuko ingendo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye ariko arakora we n'umugabo wiwe, biraboneka neza ko ari ingendo zitwara uburyo bwinshi, kandi biraboneka neza ko ari ingendo zonona amafaranga y'igihugu. Ibindi bihugu biratanguye kugabanya ingendo zitagira akamaro. Perezida Mohamed Doumbouya wa Guinea Conakry mu ndwi yaheze yaratse pasiporo abashikiranganji bamwe bamwe ba leta yiwe kugira agabanye ingendo zo hanze zonona amafaranga y'igihugu. Perezida Mahamat Idriss Deby wa Chad nawe nyine mu ndwi iheze yaratanze itegeko rihagarika ingendo z'abashikiranganji zidafise ico zinjiriza Chad. Abo bose babona ko ingendo z'urutavanako hanze zonona ubutunzi bw'igihugu bwakoze ibindi bintu bikomeye, ariko mu Burundi ho ibyo ngibyo ntibabyerekwa, ahubwo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu abandanya gukora ingendo, kandi bikaboneka ko izo ngendo zitwara uburyo bukomeye cyane, bwagakwiye gukora ibindi bintu bihambaye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Muri kino gihe mu Burundi haravugwa amakuru adahumuriza ku bijanye n'ingene ikigega ca leta cifashe. Abakurikirana ubutunzi nka Banque Mondiale baremeza ko ibintu byifashe nabi cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye bakama mu ngendo, ariko bikaboneka ko izo ngendo ataco zimaze, nk'uko nyine umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo yavuze ko izo ngendo zikorwa n'umuryango w'umukuru w'igihugu ari ingendo zanona amatungo y'igihugu, kandi bikaboneka ko izo ngendo nyine ntaco zizanira igihugu. Abategetsi b'u Burundi nabo nyine barabyemeza, bakemeza ko mu gihugu harimo ikibazo gikomeye cyane, kandi bakemeza ko amafaranga agenda mu ngendo zikorwa n'abakuru ari amafaranga menshi yagakwiye gukora ibindi bintu, mu gihe biboneka ko izo ngendo ataco zungukira igihugu. Amakuru y'ibanga dufise atangwa n'abategetsi bo hejuru ntahumuriza na gatoya ku bijanye n'uburyo ki ubutunzi bw'igihugu bwifashe, ariko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi akama mu ngendo, kandi biboneka ko izo ngendo ataco zizanira igihugu. Bamwe barafise ubwoba ko n'igitoro gishobora gusubira kubura mu minsi iza, kandi bikaboneka ko amafaranga yakaranguye igitoro yose nyine akoreshwa n'umuryango w'umukuru w'igihugu nyine mu ngendo bamamo buri gihe, ariko bikaboneka ko izo ngendo ataco zimarira abarundi. Ibyo umwamikazi ntibimuraba. Amafaranga y'ingendo aho kugabanywa yagwijwe 2, mbe nayo ashobora kuba make cane, bikenewe ko tuzongera ayandi cane kuko biraboneka ko ingendo ziriko zirakorwa ari nyinshi cane, maze umwamikazi asayagane mu mihingo yose y'isi. Bimukundiye azoza aracishamo gato agendere igihugu cacu ciza c'u Burundi, ariko biraboneka nyine ko umutambukanyi umukuru w'igihugu c'u Burundi mu mwanya amara hanze y'igihugu usumba kure cane uwo amara mu gihugu. Ariyo mpamvu abanyagihugu batandukanye batanguye nyine kumwamagana, bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye arakwiye gukora igishoboka cyose agahagarika ingendo ziriko zirakorwa n'umutambukanyi wiwe.
ariko babwiye mu ntango z'aya makuru ko tuza kubabwira ku makuru ariko aravugwa kumenyesha amakuru Floriano Irangabiye agiye kumara umwaka urenga mu munyororo kandi biboneka ko ariko arazira ubusa akazira ko yashikirije ibyumviro byiwe kandi akazira umwuga akora wo kumenyesha amakuru. Menyesha amakuru Floriano Irangabiye yinjijwe ibohero rya Bubanza isaha 6:30 niho Floriano Irangabiye yinjijwe mu ibohero rikuru rya Bubanza nk'uko twabibabwiye ejo. Floriano Irangabiye hamwe n'abandi banyororo bakuwe mu ibohero rya Muyinga ejo ku mugoroba isaha 10:45. Floriano yari yaraye mu ibohero rikuru rya Mpimba aho yageze isaha 5 z'ijoro. Floriano Irangabiye amaze umwaka n'amezi 2 mu munyororo apfunzwe ku karenganyo azira umwuga wo kumenyesha amakuru. Yashizwe ko icaha kidasiguritse neza mu gitabo mpanabyaha c'u Burundi kivuga kugerageza kumanyura ubutaka bw'u Burundi kandi biboneka neza ko icyo caha nyine kitigeze gikorwa na Floriano Irangabiye ahubwo ko nyine ari ukugira ngo bamuzize umwuga akora wo kumenyesha amakuru kandi nyine akaba ari akarenganyo gakorerwa abatari bakenga mu gihugu c'u Burundi bashaka gushira hanze ibyumviro bitandukanye n'ibyo umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD uba ushaka. Akarenganyo katagira izina gifatwa n'iperereza ry'u Burundi. Floriano Irangabiye asambishijwe ku bijanye n'ifoto afise ku rubuga rwe rwa Facebook aho aboneka mu kibanza kimwe na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Ico gihe yaba mu Rwanda yarasiguye ko yabaye mu rubanza rwatewe iteka n'umukuru w'igihugu c'u Rwanda igihe Generali Bunyoni akomborwa. Floriano Irangabiye yari apfunzwe mu iperereza aho naho nyine yagirijwe ko yaje gufasha Bunyoni gutembagaza ubutegetsi. Ibintu bitangaje kandi biteye isoni kubona Floriano Irangabiye yagizwe ko yafatikanije n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi gutembagaza ubutegetsi. Ibyo yabibazwa atazi n'ibiriko biraba mu gihugu. Ageze muri sentare ntiyasubiriye kubazwa ibyo mwiperereza aho yabajijwe ikiganiro yakoresheje kuri radiyo Umurisho. Ikiganiro carimwo umuyobozi wa RPA be n'umunyamabanga mukuru wa Fokode. Floriano Irangabiye yamenyesheje sentare ko atabazwa ibyavuzwe n'abatumire mu kiganiro. Abacamanza barabuze icaha Floriano Irangabiye yoba yarakoze niho babazanira urubanza rwanditse ko bashirako umukono. Floriano aca yagirizwa ko yagerageje kumanyura ubutaka bw'u Burundi gutyo ahabwa igihano cyo gupfungwa imyaka 10 kandi iboneka ko ari igihano giteye ubwoba kandi kibabaje ku muntu azira akarenganyo azira ko yashikirije ibyumviro kandi akaba yarazize umwuga akora wo kumenyesha amakuru. Nk'uko dukunze kubabwira ko mu Burundi kumenyesha amakuru ari umwuga ukomeye kandi uteye ubwoba cyane kuko abagaragaza ibyumviro bitandukanye n'iby'umugambwe ku butegetsi barahura n'ingorane zikomeye cyane. Aka ni akamaramaza ku gihugu. Bamwe baduhenda ngo bariko barahindura ubutungane. Ibyo bobisigura gute kuko ntibisobanutse kandi biraboneka ko birimo igipfungo gikomeye cyane mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yirirwa avuga ko ubutungane bwapfuye akavuga ko hari ico agiye guhindura ariko biratangaje kubona Floriano Irangabiye acirwa urubanza rumeze gutyo kandi Perezida Evariste Ndayishimiye abizi ariko nyine bikagomeza gucafuza ubutegetsi bwiwe ntagire n'ico akora kugira ngo arenganure umenyesha amakuru Floriano Irangabiye. Iboneka ko apfunzwe ku karenganyo gakomeye cyane. Ariko babwiye mu ntango z'aya makuru ko hari injyane zikomeye cyane ziriko ziribonekeza hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reverend Ndikuriyo kandi izo njyane bikaboneka ko zishobora gutera ikibazo gikomeye cyane kuko Perezida Evariste Ndayishimiye arasigaye afata ingingo ariko bikaboneka ko ariko aravuguruzwa n'abategetsi bakomeye cyane. Byose nyine bikaza byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye atabubasha gifise nga mu gihugu c'u Burundi mu gihe asigaye afata ingingo zitandukanye kandi iboneka ko ari ingingo zikiza igihugu ariko bikarangira bamwe mu bihangange bikomeye cyane byiganjemwo abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza bamubujije gukora ingingo aba yafashe. Ibikorwa byose byahagaze kubera urugendo rwa Reverend Ndikuriyo mu gihe umukuru w'igihugu yari yatanze itegeko ko atabikorwa by'umugambwe byemerewe gukora mu minsi y'akazi. Abanyagihugu bo muri zone c'ibitoki komine Rugombo baridoga babyuwe isaha 9 z'ijoro kugira baje kwakira umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo. Mu gitondo ibikorwa byose byari byahagaze muri iyo zone. Abanyagihugu bibaza impamvu bose bafatwa nk'aba CNDD-FDD kandi hariho abenshi batari muri uwo mugambwe. Abarwandikiye bavuga ko ibyo babonye bitabaho niyo umukuru w'igihugu abagendeye.
bavuga ko uko umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi yakirwa bitandukanye cyane n'uko umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye yakirwa, aho benshi babona ko umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi Reverend Ndikuriyo arusha imbaraga ku buryo bukomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye, aribyo byatanguye nyine gutera abanyagihugu ubwoba bakibaza uwo bagiye kuyoboka mu minsi iri buze arinde hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi. Umunyagihugu wo mu Rugombo yanditse ati ndagize mwiriwe hama ni ukuri ibintu byabaye mu ntara y'Ibitoki ntibisanzwe. Muri aka kanya amabutiki arugaye, resitora zirugaye, abana ku mashuri batashe, abantu bari bagiye mu mirima babatse amasuka kugira basubire mu mihana yabo. Urumva ko ibintu bitoroshe kandi biteye ubwoba, aho ubuzima bwose bwahagaze kubera umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo. Ibyo byose byabaye kubera urugendo rwa Reveriyani Ndikuriyo muri zone Cibitoke. Sinzi yuko twese turi abasendedefitede. Guhera ejo mu ijoro bariko barararika uno munsi naho bavyutse saa 9 y'ijoro bariko babwira abantu ngo baze kugenda kumutegera. Ibintu mbonye ni ukuri na President yaje ino ntabyo baza bakora. Biradutangaje kandi birateye isoni, aho benshi batanguye kwibaza niba Reveriyani Ndikuriyo ariwe mukuru w'igihugu cy'u Burundi mushasha. Aho byabereye ni muri komine Rugombo zone Cibitoki ku kibuga ca Paruwase Cibitoki. Ni ukuri guhera mu ibarabara ry'9, ry'8, rya 7 n'irya 6 amabutiki arugaye. Urumva mu ijambo rimwe ubuzima bwahagaze kubera umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo, mu gihe yari yategetswe n'umukuru w'igihugu ko ibyo bintu bigomba guhagarara kandi bikaboneka ko ibyo bintu biriko birakorwa bishobora no gutera ikibazo gikomeye cyane. Ubundi munyagihugu yanditse ati ya majambo ya Ndikuriyo njewe nari nzi ko ari uguhuma amaso amakungu. Uyu munsi iriwe Cibitoki centre nta kazi ka leta kakozwe n'amabutiki yugawe. Ibarabara ugeze kuri stade ya Cibitoki hari hugawe, imodoka zirinda kuzunguruka. Abanyagihugu bahezwe ko ari umushiranganje wa mbere ari kuri stade mu gihe c'isaha 4 z'igitondo. Niho bozidukana niyo nka bakaja kumwakira basanga ni Reveriyani Ndikuriyo. Ibyababaje abarundi batari bake kubona babuzwa gukora imirimo yabo ya minsi yose kugira ngo bakire umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo kandi batari muri uwo mugambwe. Ibyo bibaye mu gihe Reveriyani Ndikuriyo wenyine yari yatangaje mu ndwi iheze ko atamakoraniro y'umugambwe arikuriwe ku munsi y'imirimo, ariko ibyo nyine amakuru adushikira bikaba bivuga ko yari yabitegetswe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, ariko nawe nyine akabitangaza kugira ngo amwikureho, ariko kugira ngo amwereke ko ataco avuze kandi ko atamuhinduza ibyumviro. Nuko nyine uyu munsi yasubiriye kubikora kugira ngo yereke Perezida Evariste Ndayishimiye ko amurusha imbaraga kandi ko atamukanga. Ababyumvise bari bageze bati birame tubone. None wavuze iyo ngingo wenyine byamunaniye kuyubahiriza. Kanatsinde ni wenyine asanzwe akoresha ayo makoraniro agahagarika ibikorwa byose aho agendeye. Iki gihugu kizotera imbere gute cama mu bintu nk'ibyo? Ninde mu Burundi yoshobora kumvisha Reveriyani Ndikuriyo ko amategeko yerekeye abarundi bose yoba ari Perezida Ndayishimiye? Ninde azomwubahuka akamubwira ko ariko arakora amakosa? Ariko amasoko ariko aradushikira aremeza nyine ko umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo ibyo ariko arakora ari ibintu azi neza, kandi bikaba byerekana ko ariko arategura ikintu gikomeye cyane. Ariyo mpamvu abarundi batari bake bafise ubwoba bakibaza ibiri buze gukurikira ibi bintu, aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi asigaye afata ingingo, ariko bikaboneka ko ingingo ariko arafata zose ziriko ziravuguruzwa n'abategetsi bakomeye cyane bo ku rwego rwo hejuru, aho benshi nyine mu barundi batanguye kwibaza urongoye igihugu cy'u Burundi by'ukuri uwo ari we, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye mu minsi iheze yafashe ingingo ikomeye kandi ihambaye yo gukura amabanga Prime Niyongabo, ariko bikarangira avugurujwe n'umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika. None n'ubundi byasubiriye kwisubiriza aho yafashe ingingo yo guhagarika ibikorwa by'umugambwe mu minsi y'imirimo, ariko Reveriyani Ndikuriyo akabandanya kubikora kugira ngo amwereke ko atamukanga. Hari amakuru menshi atandukanye kandi ateye ubwoba ariko aravugwa mu mugambwe uri ku butegetsi, aho abarundi batari bake batanguye kwibaza ibigiye gukurikiraho, kandi bakabasaba Perezida Evariste Ndayishimiye ko yakora igishoboka cyose agatuza injyane ziri mu mugambwe uri ku butegetsi, kuko biraboneka neza ko natazituza zishobora kubyara ikintu gikomeye cyane nk'uko byagenze mu mwaka wa 2013.
gatanu. Ni ngaha duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye, wipfuza kuzajya uba mu ba mbere bashirwa n'amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije banywanyi bacu.